Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nizere yuko mwese weekend mwayiriye neza canke mwayihimbaje mutekanye mumerewe neza, na cane cane ko tukiri mu ntango y'umwaka, ukwezi kwa mbere kukaba kurangiye. Mwese ndabifurije amahoro aho muri, mwese ndabifurije umutekano kandi ndabifurije amagara meza. Ndashimiye cyane mwese abasubscribe, ndashimiye cyane mwese abatanga commentaire, ndashimira na mwebwe mukora ibishoboka byose mugasangiza video zanje abandi. Namwe mutabikora ndabasavye ngo mubikore, mumfashe musangize video zanje abandi kandi mutange ibitekerezo vyanyu canke ivyiyumviro vyanyu. Nkuko rero mubibona ngaha, nashatse tuyage ku ntoragura amayugikazi nyarwanda. Ntoragura amayugikazi ni DMI z'ingore zikorera muri diaspora, muri Amerika, muri Canada, muri Europe, muri Australia, ndetse n'ahandi handi hose, ariko na cane cane muri ibi bihugu baterura cyane, ariko bigasaba yuko bakoresha tactique nyinshi. Hari abambagije ngo intoragura amayugi ko abantu benshi ntibamenya ngo izo ntoragura amayugi bozimenya gute, nubwo benshi usanga bamwe ari n'abanyarwanda kandi izo ntoragura amayugi nyinshi ni nyarwanda, ariko usanga hari abadaramenya uburyo babasuzuma ngo babamenye, kuko ivyo ngiye kuvuga ntibisigura yuko ubikora wese ari umunyarwanda, ari intoragura amayugi kazi nyarwanda, ariko abenshi muri bo nivyo bakora cyane. Nimwabikurikirana bihaye umwanya mukabikurikirana neza, muzobamenya aho muherereye, mu state murimwo, mu mashengero murimwo n'ahandi. Icambere rero kiranga intoragura amayugi kazi nyarwanda muri diaspora zacu nuko usanga ari abantu bita imbere mu bintu vya community. Hageze ama mariage ugasanga bita imbere, hageze ama birthday party ugasanga bita imbere, hageze bridal showers na baby showers ugasanga nibo bazorganiza. Urumva ikintu cyose kibaye ukabona kuvyukuri yuko baparticipa muri community. Guparticipa muri community zacu ntabwo ari ibintu bibi, ni ibintu vyiza, navyo bituma community zikomera, community z'abirabure, community Africa canke East Africa, ariko ni ibintu vyiza kandi twokwishimira. Ariko hari itandukaniro kubikora ku mutima wiwe w'urukundo n'ubikora kubihatirikirizwa kubera ko ariko arondera guca amarenga, guhendagiza abantu ngo bibaze ko ari umuntu mwiza kandi ari mubi. Rero abo bantu icambere na mbere nuko basanga bari participant mu bintu byose bibaho, gusanga bita imbere byose, imanza zose ukazibasangamo zose, zaba iz'abanyarwanda, zaba iz'abarundi, zaba iz'abakongomani, party zose zishoboka bagakora uburyo bwose bushoboka bakazijamwo. Ico ni cambere. Ariko ikindi uzobamenyera ko niki nuko iyo hageze, urumva yuko baparticipa muri ivyo bintu vy'ibibazo vya communauté, imisi myiza, imisi mibi, byose bagaparticipa. Hageze ca kibazo cyo kuraba communauté ziwacu yo tuva ibibazo zifise, ukazibona bahinduye isura. Ntiwigere wumva n'umunsi warimwe bakora komanteri ati yamara ibi nibi si vyiza, na cane cane nko mu Rwanda ati yamara ubwicanyi ubu n'ubu si bwiza. Si ngombwa ngo babe banyapolitike, guko politike ni ikintu nanje rimwe na rimwe citegereje ababikora benshi baba bafise izindi nyungu zimbitse ziba zibiri iruhande. Ariko iyo wabonye nk'umuntu kanaka yarenganijwe, yishwe, naho woba uri umukristo umwe ku rwego rwo hejuru, ufise umutima w'urukundo wobabara. Ariko urumva bagaparticipa mu bintu byose bera muri diaspora, ukabasanga imbere, ariko hagera kuvuga ibibera mu bihugu twavuyemwo ati ibi bibazo n'ibibazo abayobozi bacu, abaprezida, urumva mu ncamake umutekano w'imiryango n'inshuti twasize iwacu, akarengane bakorerwa ibiki, ukabona baravye hirya canke bakakunwengura ngo yangu ivyo sivyo ngo kubabeshera. Abo bantu uzomenye yuko ari intoragura amayugi kazi. Ntibishoboka yuko wowe ukunda communauté yo muri diaspora
ukitanga mu bishoboka vyose, ukarara amajoro uprepara iminsi mikuru wita imbere, ariko hagera kuvuga umuntu weko baratoteza ukaraba hirya ukamenga ntibikuraba, uwo mutima wo gukunda uruhande rumwe ahandi naho ukirabura, urumva ko uwo ari umutima utaba usanzwe. Abore ico ni ikimenyetso ca mbere c'ukumenya izo ntoraguramayugi n'uburyo zikora. Bazibwira ko zikwiye kuja mu manza zose kugira ngo bakurikirana baba baje mu mamanza, baronke n'uburyo bwo gutanga twatuzi twamunyuza, ndetse no mu mashengero naho nyene nuko ugasanga bishinibona mu vy'amashengero, vyo gusenga, mu vyo guprepara iminsi mikuru bera ku masengero, ariko ntiwigere wumva n'umusi n'umwe batanga umutwaro ati mu gihugu iwacu hameze uku, abantu barako barapfa kubwishi tubasengere. Ntiwigere wumva n'umusi wa nimwe bagira agakomantere na gatoyi ko kunenga abantu bakora nabi, kuko nta mugororosi n'umwe abaho. Ariko naho yoba umwana wawe afise inenge mbi urayivuga ati iyi nenge siyo, ariko kumva bobo ivyabicanyi bako barakora vyose babirabira hirya, bakaraba hirya, bakabishimagiza. Iyo ni ikintu ca mbere kizokumenyesha ati uyu muntu ni intoraguramayugi. Ica kabiri, usanga ari abantu baguma bariko barakurikirana inkundo z'abantu, gukurikirana mu ngo z'abantu ukuntu biko biragenda, gukurikirana mu ngo ahantu hari abana b'inkumi, kubakurikirana bari mu rukundo nabande, kugira ngo kuko ikazi bahabwa no kubarondeza DMI zindi ntoraguramayugi ziva mu Rwanda zije no ngo zije kubabigwako. Rero umaze kubona muri community ahubaye umuntu w'intoraguramayugi kazi, murumva yuko uwo aba ari umugore w'umunyarwanda kazi. Ahari hose yumvisha inkumi, yo ntiworongorwa ku murundi kazi, ku murundi ntiworongorwa n'umukongomani, ito barya abantu n'abashamba, barya abantu ni babi, ntibazi sabasirimu, nta gisirimu bazi, ito gose n'ukuzana uwiwacu, uzozana uwiwacu gose, jewe ndafise musaza nje gose, ndafise umwana gose wa cousin wanje gose. Ivyo bintu kumva ntibareka ngo umuntu yironderere choice yicagurire, bakagomba kumuvyigira ku muntu ngo barafise umuntu ngo azomushingirako. Uwo muntu nukumumenya kare yuko uwo muntu ari DMI. Uwo muntu ni DMI guko hariho kuranga umugeni, ukarangisha umuntu ati aha hari umugeni mwiza umushatsi wo muronka umurondeye. Hariho biga vyo kuvuga ngo guhuza abantu ngo urabe yuko nimba bashaka kubaka bokundana bakubakana, hakaba no kuvyigiririza. Ukumva ngo yagose ntiworeshwa n'umurundi, yagose ntiwore epe ntabanyamerika, ukumva umuntu abantu bose uri kuracagura barabakubuza ngo mpaka ngo uzozane umuntu avuye mu Rwanda. Ico ni ikimenyetso ca kabiri cyuko umuntu ari umuntu uzeye ari intoraguramayugi. Ico ni ikimenyetso ca kabiri cyuko umuntu ari intoraguramayugi, kuko babatuma yuko bakwiye kuraba urwaruka rwose rurongogwe ku bantu babagenza kuri zo DMI. Kandi iyo baje baja biyorobetse, yamara gashika umuzanye mubana umwaka umwe, umwaka ugira kabiri mukaba mwavanya, akaba yigiriye, kuko ntaba azanywe na wewe, aba yaje ku kazi kamuzanye ko kuba DMI. Ugaca usanga rwa rugo nta n'imyaka 3 rumaze, akira kumara umwaka akaronka green card akaba yagiye. Ico nico kimenyetso kindi uzomenyerako aba intoraguramayugi kazi nyarwanda. Ica gatatu, bazofata ingendo za hato na hato mu mastate atandukanye, ndetse n'izija muri Afrika. Ariko izija muri Afrika bazokwama babihisha bakubwira ngo ntibagiye muri Afrika. Bakaza bumva ngo ngiye muri state ya kure, ngiye urumva state we akibaza yuko abantu ari bigugu bataba babibona, akakubwira yuko agiye kuri mu state kanaka azomara yindwi, ariko yagenda akamara indwi 2-3, impera n'impera ukaza wumva abo mu Rwanda bakubwira ngo nakarino nakayagiye mu Rwanda, canke abo mu yandi ma state bamuzi bakubwira ngo twe twamwumvise ko ari mu Rwanda, mugabo we umwumva babwira ngo nagiye muri state kanaka. Ico rero gituma atinya kuvuga urugendo afashe, ukama wumva aharira ngo ntiyoja mu Rwanda, mugabo kazomva ngo yaragiye mu Rwanda, cyangwa kazobana amafoto yashitse mu Rwanda. Ico ni kindi kimenyetso kizokubwira yuko uwo muntu ari intoraguramayugi. Ni ikintu kizokumenyesha yuko uwo muntu ari intoraguramayugi, kandi kuvyukuri ugatangura kumwirinda, kuko abo bantu nta bwiza bwabo. Nubwo aha muri diaspora baba bariko berekana yuko bakunda diaspora, ntabwo bakunda abantu, ntabwo ari abantu bafise umugambi wo guteza imbere
kominote, gukunda kominote kugira ngo turabe yuko induru ziri hagati mu makominote zohera, ndetse no kugerageza kunenga ibikorwa bikorwa n'abatuyoboye kugira turabe ko bohinduka mu ncamake twisanzure. Ikindi kimenyetso kigira kane, iyo bafise abana batoya canke naho iyo bafise abana mu ncamake nawe ukagira abana, iyo muhuriye ahantu barabuze ukuntu bakuronka, iyo muhuriye ahantu muri party canke ahantu hose muhuriye babana bakayaga gatoya, uzoza wumva guhamagara kubwira ngo abana barakumburanye, ngo kweri ngo babana barakundanye gose, ngo umwana wanje ngo aguma mbaza ngo aze kubarama. Urumva akagerageza forging friendship akagomba kuyiforsa kabisa, akumvisha yuko abana biwe bakunza biwawe, boza bagatembereranira, na cane cane ko babazi aha muri Amerika canke mu bihugu bindi byose abana usanga badakunda kuronka abagenzi babo bakinana cane cane tuva hafi na hafi mu bihugu vya hafi, ariko kaza wumva forginga ngo abana bawe barakunze abana biwawe, ngo abana banje barakunze abana biwawe, ngo aguma ngo arira ngo agomba kuza. Ico muzokigire kwa makenga, guko umwana muto ntashobora guforsa abavyeyi biwe ngo aze kuraba undi mwana mu gihe abavyeyi batazinanye, ntigishoboka. Kuko nubu no ku mashure dufise abana bacu bafise abana babakundanye, muga ntibigira baduforsa ngo tugende kuri bari abana, guko ntibaba bazwi ko abavyeyi tutazinanye. Ico nikindi kimenyetso c'intoragura amayugikazi nyarwanda. Ikindi kimenyetso, uzokwama wumva niyo wimutse ukava hafi yaho bari bakubwira ngo bazoze kukuraba, ngo bazoze mu nzi wawe, nimba waguze inzu shasha, mbega uzokora umusi mukuru ujyari wo kutwereka inzu. Nongera mpanura abarundi n'abarundikazi n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bazi yuko ibi bintu atari umukino. Kiziririzwe kugura inzu ngo uhamagara ngo ishengero ry'abantu igihugu c'abantu ngo baje kukurabira inzu, mu gihe uzi yuko iyo mortgage wayifashe wenyene wewe n'umugabo wawe canke wewe n'umugore wawe, muhamagarira iki isoko ry'abantu ngo n'umunsi wo kwinjira inzu. Biga bintu vy'umunsi wo kwinjira inzu muzobirabe neza, muzohora mwinjira inzu mwinjizwamwo nakinjira inzu, muzokwinjira inzu mwinjizwemwo nakinjira inzu, hahandi na yanzu wayiguze ngo uyironkamwe amahoro atamahoro yironkamwe. Ibiga bintu rero vyo kuvuga ngo ahantu wimukiye, tukeneye kuzoza kuraba ahantu wimukiye, gose naje mpaye mpiga inzu, shaka ndaba inzu waguze kwisa naje nzomenya inzu ndaba. Ivyo bintu muze muraba, be careful, intoragura amayugi. Kandi nagomba ndababwiza ukuri, ubu abantu bahagurutse cyane kugwanya tyranny, kugwanya government za tyranny, government mbi. Aba bantu bagiye kuba benshi, uzosanga nukwihazari ahantu hose muri. Ikindi naco, kubika ku mutima ibibazo vyo mu ngo zanyu, kubibika ku mutima, guko ushobora kumuririra murabona ko ari abantu bazi kwiyeza, bazi kwigira beranda, bazi kwigira abantu b'impuhwe. Ushobora kwibaza ngo umuyagiye ngo umugenzi ngo agufashe ngo aguhanura ikintu ciza, aho ugasanga nakari harakadenduye, ugasigara uricuza nico wari kuriye mu kanwa. Ibibazo vyanyu bitware ku batherapiste bukuri, abaga abatherapiste bavyigiye, heba yo madolari amajana ngahe kwisaha, ugenda mu kwezi isaha imwe ubure uronka aho ubisuka ibibazo vyawe. Mugabo ntimuze murabibwira abantu bari mu makominote mutazi neza. Kuyagira umuntu uzi neza nta ngorane nimwe irimwe, mugabo abantu bo mu makominote mutazi neza, ngo mwahuriye ku masengero, ngo mwahuriye mu ngo hehe, ngo murabe neza. Intoragura amayugikazi zaje zikaze cyane gose, zirakaze cyane, nukubiraba neza, guko burya hakwikingira, hagukurindira ngo utegwe ukikingira wamaze gutegwa, wobura wikingira utaranategwa. Ivyo bintu rero nukubiraba neza. Izo ntoragura amayugikazi murumva yuko birakaze, ariko kubagendereza ukabamenya bari bo ntubushobora kubayoberwa. N'abantu bakunda kwigenza cyane kandi bakerekana ko bafise umutima mwiza cyane gose gusumba w'abandi, ariko kenshi ugasanga ivyawe ntibabikubwira, bakubwira ivy'iwawe. Ikindi naco muzobamenyerako nuko bashobora kwicara barimuka kenshi. Abataragura amazu bicara barimuka, ariko n'abaguze amazu nabo bicara bavuga ko bagiye gutembera mu state hirya no hino. Ico kintu muzoze murabakimenyerako iyo baba bagiye, ntibakubwiye clearly abo bari bagiye guhura nabo, mugabo ukamumva ngo bagiye gutembera hirya no hino.
ivyo bintu navyo no kubimenya so kuvuga ngo abatembera bose ntoragura amayugikazi oya ariko ubisangamwe umenga biri confused guko iyo baguha information zabo ntabwo usanga ziri clear ikindi naco uzosanga n'akazi kenshi na kenshi usanga hakora nk'umugabo gusa umugore ugasanga ntakora ubuzi buruhisha cyane ntakora ubuzi buruhisha mugabo spending uburyo yambara uburyo yifata ugasanga ni ibintu bitwara amahera menshi kandi uzi yuko mu rugo hakora nk'umuntu umwe kandi imishahara twese turayize ha muri ibi bihugu amahera umuntu abakorera ubu yabona bisigura yuko uburyo baba babayeho urabiye ku mushahara baba baronka ukaraba n'ubuzima babayeho ukabona ibintu biratandukanye ukabona bari to spending bafise ibintu bizimvye cyane kandi uzi yuko amahera bakorera ku byukuri adahuye n'ivyo bintu nubwo tuzi yuko ushobora kugenda ugafata amadeni ariko ugasanga birarenze gufata amadeni guko ibi bihugu murabizi mwese ukuntu ivyo niko navuga bari muri ibi bihugu mwese murabibona ariko ukabona ubuzima babayeho lifestyle yabo itandukanye cyane na lifestyle y'ubuzima nyabuzima abandi bose baba babayeho ico kintu naho no gucutangura kwibaza bariko bahembwa n'abandi amahera yo ku ruhande bariko bahembwa n'abandi ico kintu no gutangura kukimenya no gutangura rero gukurikirana ku bantu mwari mufise amakenga ngo intoragura amayugi kazi nyarwanda uko kuntu zimeze kugomba kuvyigiririza bakakubuza abantu bose wacaguye bose bakubwira yuko utobajako bazokuronderera uwo muzubakana avuye mu Rwanda bagatyoza abo mu bindi bihugu katarabasirima arabacafu ari ibintu nibi urumva bakagerageza kuguteshaguza kushaka kumenya ibibera mu ngo zanyu gushaka kwita imbere muri communauté ngo bariko barakora ivyiza ariko hagera kuvugira abafise ibibazo iyo twaje tuvukabona barabahirya kutigera banenga ikintu na kimwe c'abayobozi bakora naho woba isi yose irikira kivuma bo bukumva bavuga ngo abo bantu ngo nkubabeshera ibimenyetso nk'ivyo byose n'ibintu bizobamenyesha intoragura amayugi kazi nyarwanda abo bantu rero bari danje sana guko kubirinde bisaba ugumya kanwa wirinde communication zose zishoboka kandi mugire privé ama adresse yanyu ushobora gukora privé adresse ukuguruza mailbox iziriya ziba ziri private hamwe intuze yawe je mail zawe zije zishikira kuri iyo private mailbox hanyuma iyo private mailbox nayo ikakurungikira rero iyo mailbox mukora ibishoboka byose kwirinda ubuzaje zije mugira ibihe vyiza mwese bye.